Ndabaramukije nshuti zanje bakunzi munkurikira kw'isheni ya YouTube Daniel Mugisha. Kano kantu Rosetta nkina nkibura avuze kanyibukije umudamu yari mu bihugu by'Abarabu twavuganye ambwira ngo ninataha ngeze mu Burundi ngo nzoca ndondera umukozi ngo azaramesa ngo akorope ngo arere abana. Banza mukurikire iyi video kwanza ya Rosetta nkina nkibura akibura abagore bagira abakozi muhira bobo badafise akazi badakora. Reka ndakubaze wa mugore we, niba nta kazi ka leta ufise, nta duka ucuruza, nta kintu na kimwe udandaza, ukaba ufise umukozi wo mu nzu, urumva wewe umaze iki? Umariye iki sosiyete? Muri make wewe ukora iki? Udahava uvuga ngo kazimansa neza ngo nashoye ikintu ze icyo kintu babaje washoye, abandi bagore baragifise kandi barakora. Nimba atadandaza nta kintu kimwe adandaza yirirwa muhira aca akora ibyo mu nzu. Ntabwo ukeneye umukozi mu gihe nta kazi ufise, nta kintu uri kudandaza gituma ubyuka ugenda wa muri mu rugo, wa muri muhira wumva ufise umukozi wo mu nzu, hakaba hakora umugabo gusa, we utinjiza n'ikintu na kimwe, nta n'igihumbi winjiza, nta faranga na rimwe winjiza, ukaba ufise umukozi wo mu nzu. We urumva umariye iki sosiyete? Wumva umariye iki abantu? Wumva ku isi uhabereye iki mu gihe nta kazi ufise gatuma uva muhira ufise umwanya wo kwirabira abana, wo kumesa impuzu, wo gukoropa, wo guteka, nta hantu uja? Urumva umaze iki wa mugore we? Ndi mwiza, uri mwiza gute ko n'abagore beza bahari kandi bakora? Ejo bundi nubona umugabo yirongoreye uwo mukozi wawe, ubundi umukozi ni washikwiye kurongorwa. We waraho gusa warateze ikintu ze icyo abandi bose, n'uwo mukozi wawe aragifise kandi wosanga cyo kivoma gusunda n'igurwa n'icyo wawe. Urumva washoye iki kuwo mugabo? Nyimba nta ibyazi ibwire nawe, nyimba nta kazi ufise ukaba ufise umukozi wo mu nzu, urumva umaze iki? Kwica wibaza umaze n'uwo mukozi agifise, kwica wibaza umaze n'abajya bagore basohotse bagakora babifise. Umugore asohoka akadandaza akinjiza, umugabo agahembwa, nawe ukadandaza ukunguka, mugahuriza hamwe. Wa mugore we, nyimba ufise umukozi wo mu nzu ahembwa n'umugabo wawe, ukimusaba amafaranga yo y'ikareso, ukimusaba amafaranga ya Cotex, usaba umugabo kandi ufise amaboko n'amaguru, nta kazi ka leta ufise, wogenda ugashinga iduka ukadandaza, umugabo akaguha umutahe, akaguha igishoro ukadandaza. Nubwo woshira inyanya hajya ukamenya ikintu cyose cyunguka kivamwo amafaranga, ushobora kuja muri salo bakagusuka n'amafaranga yawe, ushobora kuja mu maraso mu kwezi ukigurira Cotex, kareso zasaza ukigurira izindi utarenza gusaba umugabo. Nimba umusaba umugabo buri kintu kabutari kimwe ufise amaboko n'amaguru, noneho ikirenzeho ukaba ufise umukozi wo mu nzu ahembwa n'umugabo, we utava muhira nta kazi ufise, wumva umaze iki? Umariye iki isi? Igikurikiye, nyimba uja ku rusengero ukaba utanga ikigira 10 amafaranga usabye umugabo wawe, ukaba utanga ikigira 10 amashikanwa, uko hagaze kuja ku rusengero, erega mpera zishikanwa, iryo shikanwa si gwawe, nijoro ntuzoribona. Uwo muntu aguhaye amafaranga yo gutanga ishikanwa ni wazoja mu ijuru, uwo muntu aguha amafaranga yo gutanga ikigira 10 ni wazoja mu ijuru. Na Bibiliya iravuga ati umunebwe nazoja mu ijuru, nta munebwe yobona Imana. Wowe uyimariye iki? Ayo mafaranga utanga izina ryandikwa kujya mu ntayaguhaye. Nyimba utanga ikigira 10 ku mafaranga umugabo wawe cyangwa undi muntu aguhaye, wa mukobwa nyuma ufite imyaka 18 kuduga, ukaba gitanga ishikanwa ku mafaranga nyoko cyangwa so waguhaye, uriya yaguhaye ni ushikanwa ryandikwa ko si wewe. Muze mucu ubwenge. Nyimba utakoze ngo wibonera amafaranga avuye mu maboko yawe, mu nguvu zawe, reka kurigura za gutanga ishikanwa. Wapi uri ishikanwa? Ni nkuko no kugira ati ntwarira ya mafaranga kwa runaka, njirira ya mafaranga runaka, siwe ubu yishuye, ni
jewe mba ndayishuye. Rero nyimba ugitanga amafaranga y'ishikanwa uhawe n'uwundi muntu, uwo muntu ni wabatanze iryo shikanwa, ijuru ntuzoribona. Nyimba amashikanwa dutanga n'ibigira 10 vyubaka ya mazu Yesu yagiye kudutegurira, uriya muntu aguma guha amafaranga uzosanga ari we yubakiwe inzu mu ijuru. Wewe guhawe uzomera nka Isirayeli ngo naraye ku marembo y'ijuru, yagiye mu ijuru bakakumwugururira. Bana yatanga amashikanwa hawe na mama wiwe na papa wiwe, asanze nanzu yiwe hari yari impanuro yagusa n'amafaranga nagusabye wa mugore we wa mukobwa we, uciri gusabiriza ufite amaboko n'amaguru ugacuvuga ngo nshaka umukozi wo musha. Abagore nk'abo bumva ku isi nta kazi ufise ko ari byo mu nzu, haguruka ukore, twaremewe gukora, haguruka ubyikorere. Ubona turi kurakora ukazinduka mu gatondo ukoga ukisirimurukirwa wicaye ku idive nzanirike wewe wumva umaze iki? ntimuze muhave mufata ivyo bintu mwabonye mu bihugu vy'Abarabu ni mwataha mu gihugu c'isezerano, ahubwo muze mukoresha amafaranga n'ubwenge. Hano turiko dukebura abantu baca bijejera iyo bageze muhira mu kwimara ishavu. Mu bihugu vy'Abarabu hariho abagore usanga birirwa bicaye muhira, murabizi, mwicaranye, bagukoresha uko bashaka mwicaranye. Ariko ivyo n'ibihugu biteye imbere bifise amafaranga, hari abakora n'abahemberwa ko bavyaye ce ko bavyara bari muhira, kuko abo bantu bavyara abana benshi muri Arabia Saudite sinzi za Omania barahembwa, hari amafaranga babaha. Ni nk'ibihugu vy'Iburayi na Amerika. Rero wowe utashe mu Burundi ukavuga ati nanje ngoma nimara ishavu ku mafaranga amaze igihe nkorera n'ukuntu banshurika banshurura, nanje ngoma mfate nanje ndondera umukozi nanje nihore mabuja, tukanaviye gutyo canke nihore nanje nimara ishavu, umukozi azateka ngaburire, hanyuma amesurira abana, akorope, nanje ngume ndyamye. Wogira ngo uri kurimara ishavu, ariko ubundi mwanya wosanga uri kuritera ishavu. Rosetta nkina nkibura hanakubwira ati umugore nk'uwo abasumbwa n'umuyaya akoresha, kuko umuyaya akoresha ni wasasa igitanda agasasira sebuja, akagaburira sebuja, ibintu byose sebuja akeneye arabimuha. Nico kintu ufise we bakivuze mu izina ngo nabo baragifise. Kwa hiyo usanga mbere ukinavoma gusumba ngo wowe kivoma, uko yavuze Jesse ko ndabivuga ngo mwavyumvise. Iyi nkebuzo irakomeye mw'abantu. Hari igihe umuntu avuga ukuri ukamenga ni igikuba cyacitse, avuze ukuri cyane. Niyo mpamvu uzosanga hariho ababose baharika abagore babo kubo bita ababone, canke ya mvugo dukoresha ngo abayaye. None ese burya iba ari ntama yurinze niko mubizi. Hajya monye umubose arongoye umuyaya yakoresha, mwaza ngo abakozi kose abakozi oyavrem. None umuyaya si umuntu se umukozi nk'abandi. Erega nawe we uri kurakora canke uri kurakoresha, hari igihe nawe wabaye umuyaya, ibintu ubuzima burahinduka. Gusa iyo umuntu akiri mwaho kazi ngo yitwa umuyaya umengaragayitse, kandi mu by'ukuri umuyaya n'umuntu nk'abandi. Abantu bavuga ngo yarongoye ngo umuyaya ngo umubose, yarongoye umukobwa kandi ashoboye gusasa no kumesura no guteka no koza abana, mu gihe uwafise atazi gusasa no kumesura no koza abana no kugabura, kubera yuko abikorerwa n'umuyaya. Hariho abakobwa usanga bakuriye mu ngo za VIP, abana b'ababose, bakagira kuja kurongorwa, bakarongorwa mu ngo zibayabaye. Murazi urukundo ko rudacagura ruja aho rushaka. Reka wa mugore rero agere mu rugo asange haragoye kuba, asange barakenye, asange ntazoronka umukozi, asange bisaba ko azokwitaho umugabo, akamumesurira, akamuterera ipasi, agaheka umwana, akamujana ku ishuri, akongera agateka, akagaburira umugabo, akongera agasasa. Hano rero sinshize ko akandi kuja kurondera irasiyo, hari igihe aho umugabo ayizana. Ibi bintu vyonyene bishika kuri 5 birashobora gutuma turuka komoka. Asanga ntazi guteka, azi guteka usanga ntazi gusasa, basanga nimba zikorera abana ntazi kwitaho umugabo.
ugasanga umugabo ahisemo kumuheba, ingo zama zasambutse mu ubwo buryo. Iyi nkebuzo rero irakomeye cyane, Rosetta Nkinankore abahaye, babwiye ati umugore nk'uyo yogomba, ntari mvuga atakoreje umugabo, yogomba akava mu rugo rukarya amaze gusanza ntakiba amaze, nanjye ndavyemeza. Umugore nico amaze. Hariho abagore mu by'ukuri, kandi nawe urabizi, uriko urankurikira, batazi kugorora ipataro y'umugabo. Hariho abagore batazi kumesura, niyo mesuye ibihuza bita kurya batamavyi. Hariho abagore batazi gusasa igitanda. Hariho abagore batazi guteka neza ngo bagutekere abagabo babiteho. Hariho abagore batazi kwakira abagabo, kandi ugasanga bafise abayaya mu nzu. Nibagira umwaka ugasanga umuyaya wawe arazi ibi vyose mvuze, aramutwara. Niyo mpamvu uzosanga umugabo yarongoye umugore umwe bita ngo si mwiza. Ibi ndabivuga murabizi namwe ko bibaho. Kurya mugore yarongoye ngo ntibakwiranye vraiment. Wapi kweri ngo ntibakwiranye. Ukaraba ntibakwiranye. Icyo umugaya nicyo yamukundiye ni kandekere, agakecuru kanje. Hajya burya yavuze ngo yandirimo ngo agakecuru kanje kandekere, abafise ico agakundira. Hariho abagore bitwa ngo badafise isura nziza, Imana itaye isura nziza, usanga bafise abagabo beza bakunda, cyangwa ugasanga umugabo w'umukire yarenganye, yirukanye ikigore kimwe ciki gisa neza cyane gose, gifise isura nziza, yizaniye akantu kabayabaye. Ukyumvira tune ugiye yamuhaye iki? Abantu bacatanya kuza ngo yamuhaye imiti. Hariya hantu hari umuti, none nimbaze kubikora neza, urugero runini rutabizi, none wose umuti, ariko umuti si wawundi bajya mu kanwa gusa, ibi mubimenye. Burya umuti bawutanga kuyishi. Hariho n'umuti bacisha muri serumu. Iyo badatije umuti mu kanwa, ushaka kuwucisha mu mutsi, muri serumu ukinjira. Hariho n'ibindi bintu, hariho n'imiti usanga bacisha ahandi hantu, ugasanga ntibayicisha muri serumu canke mu kanwa, kandi kinjira. Rero ni kumenya ko iyo ubonye umugabo agiye hari icyamujanye. Hariho umugore nigeze kwemera, Jacqueline, yigisha ngaha inyigisho z'ingo n'imiryango mu Burundi, n'umudame akunda kwigisha ibintu by'ingo n'imiryango, yitwa Jacqueline, ndetse ndabyibuka nimba ari ndetse ndabyibuka. Okay, uriya mudame naramwemeye cyane ku nyigisho yigishije mu minsi yahera. Yavuze ukuntu abagore bashobora gutwara abagabo b'abandi, anakebura abagore b'ivyasame. Ati umugabo ugomba yuko mugumana imisi yose, muregere mu gitondo avyutse agiye ku kazi. Urumva iriya mbunda ijya nkoho uyividura amasasu yose uyamare, agenda agaragara ku buryo niyo yohura n'abandi hariya. Murantunga ndakoresha imvugo mbabarira amatwi, kubera ngaha ndazi ko n'abana bankurikira canke abavyeyi badukurikira ngaho usanga bari kumwe n'abana babo, ntibatinya gushiramo volume kubera ko babize yuko twebwe atakintu cyo guhava dukora atari ciza canke kibangamira amatwi y'abadukurikira. Ivyo turavyitwararika rero. Ati fata iriya nkoho mu gitondo ubanza uyividura amasasu yose mu gatondo ka kare, agenda agaragara. Ntazo iyo nkoho yitwaye agaragara, azoza kuyirasisha ata amasasu arimo. Ariko ibaze ko umuretse ikagenda isharije yuzuye amasoro, urumva abwirizwa kurondera aho agabaniriza y'amasoro, aho yarasa, ahuye abonye n'igaca yarasa aho nyene, kubera ko wamuretse yagiye asharije inkoho. Inkoho yuzuye amasasu 30 ipakiye, ariko uciye umuregera mu gatondo ukabanza ukamufata amasasu yose ukayavidura akayakurayo, agenda afise umutima mwiza, yagiye akazakora neza, agera no gutaha, akaza gutaha kumbura yongeye kwisharija,
ukongera ukaraba ukamaze ati ya nkoko gute, ukaraba ko amusasa arimwo, n'ubundi akongera ayisharije akayabidura. Uwo ni wo muti ngo ukoresha mu gufata abagabo. Akantu nakumviye kurya mudamu numva aravuze ati aka niko kabisa. Haterega burya nivyo nasanze ari byo, umugabo aja kurasa kubera ko wamuhaye uburenganzira bwo kurasa. Wamuretse aza kurasa, ntiwamwitayeho, ararasa nyene. Ararasa da. So nuko rero reka ngarukize ngaha nshuti zanje. Nta byinshi ngomba ko tuvugana, ariko nashaka mwumve kano kantu Roza atavuze, nyina nkibura n'akantu gakomeye cyane. Hari igihe abagabo barenga ibigo kubera umugore yabigizemo uruhara. Mwe bagore mutazi gufata neza ingo zanyu, mwe bagore mureka abagabo banyu bakazana abayaya bagaca bakora ibikorwa byinshi gusumba mwebwe, bazobatwara abagabo, kuko abagabo bazobona ko niyo wogenda we bataca homba, umuyaya agumaho akaguma arera abana, akaguma amugaburira no gusasa agasasa, arinda asasa akamugaburira, ntazoreka no kuryama ngo yumve ukuntu yashashe. Ivyo muravyumva namwe. Umuyaya aca avuga ati Imana, si Imana ngize kubona bose antera iryo teka, nawe ngo mbanze kuhakwangura, agaca hakwangura. Gira umwaku rero usange bibaye kwa kundi Rosetta yavuga ati hari igihe usanga nagusumbya ahubwo gukora biriya bintu uca wibura. Aha rero reka nce ndangiriza kuri mwebwe bene wacu bashiki bacu muri Arabia Saudite, Oman, ni nkunda kwihanurira, nibataba ukagera muhira urajya ibyo ahorako, ntuzivuge ngo ngomba ngo kwihora ngo abarabu ngo bahora bankoresha bantunaritse ngo nanjye ndondera umukozi. Oya oya, urakora akazi nk'uwo ukora udufaranga utubunde ko, ahubwo urushizeho kwitaho umugabo. Ntuzoca uvuga ngo urumva ngo nagiye mu bihugu by'abarabu nanjye ngo ngomba ngo cembe umugabo. Hariho n'abagenda bakagerayo bavayo bagaca bashwana n'abagabo kubera yuko baje bafise amanyama, aje avuga ngo nanjye ngo narakoze, ngo nanjye narabaye umugabo, uyu munsi nanjye ngo nanjye ngo nduhuke, ngo nawe ngo kora. Oya, uvuga ati nzama ndi umugore, uguma unyenyekera umugabo, niho agukunda, niho akubaha. So yari nkibuzo rero, nta byinshi ngomba kubabwira, ariko ndabashimiye ko mwashoboye gukurikira kino kiganiro. Nubwo ari kigufi, ndazi ko kitabura icyo kigufasha wewe nk'umwe mu bankurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha. Murakoze cyane, narabahaye kaze namwe ko muza muzana ibiganiro, kumbure ufite icyo ugomba kuvuga, ugomba gutanga icigisho, ugomba kurungika audio kugira ngo isangize abandi, nukuri nkayikina iyo nkibuzo igashikira abadukurikira ngaha. Sinzi icyo mutinya rero, harabaza ugasanga baratinya mugabo tukavugana, abandi ugasanga barashima ibiganiro mugabo ntibashimira kugira icyo bavuze. Kandi nubwo wigaya, agiye usanga ufise nawe n'ingabire yo kwigisha ibintu nkanabikwigisha ukazobigira akazi, ugasanga mu myaka izoza ugera bivyaza umusaruro, gukora abikora nk'akazi kandi bikabafasha bikabinjiriza n'amafaranga. Aho rero za murirabamwo izo ngabire mufise, kumbure ibi vyo n'ingabire umuntu avukana, niba ataba yarize ushobora kubikora ugasanga birakugiriye akamaro. Muheze rero.